banyamuryango ba BF nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze mu kiganiro cacu tugira tubashikirize kwa uno mugoroba. Inyuma y'amajambo menshi cyane amazi imisi atangazwa n'umugaba w'ingabo za UPDF ingabo z'igihugu ca Uganda, benshi baramuzi niwe Muhozi, asanzwe ari n'umwana wa President Kaguta Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. Aho yatangaje amajambo yarimo agasuzuguro kenshi cyane, aho yari karabwira M23 abenshi badukuranye barabibonye yuko bategerezwa gufata Kisangani, batayifashe naho iyi UPDF nayo ize kuyifatira, ndetse anavuga yuko azohita anafata uwo guverneri asanzwe ahatwara akamushira mu gasho. Ayo n'amajambo yashoboye kubabazana cyane abasanzwe baba mu gihugu ca Kongo, donc bayibonye nko kubagaya muri rusange. Ariko rero kumbure leta ya Kongo yaragize iki bivuga ko ibitari bike, niyo mpamvu navuze ati reka duhamagara umusisanguzi kugira ngo adufashe na cyane cyane atubwire ibi bintu iyo biriko biraje, anatubwire nico leta ya Kongo yabashije kubivugaho. Ariko mu nkundire manzi ndamuramutse, by the way. Amahoro cyane kandi bwana journaliste, reka nshingirwa ko ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose. Bana ko ijoro rirakuze, benshi ndazi bamaze kwegera imihana yabo kuko ejo bazindukira mu bikorwa. Weekend iriko irahera kandi twizere ko bariko barayirangiza neza cyane. Nkuko kivuze bwana journaliste, uyu mugaba w'ingabo mu gihugu cy'u Buganda, uyu General Muhozi akaba n'umuhungu wa President Museveni, biravugwa ko hari amajambo menshi novuga y'agatituro n'agasuzuguro yasohoye avuga kuri bamwe bo mu ndongozi z'igihugu cya Kongo. Aya majambo akaba ayasohora abicishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Ni kuba amajambo ase mu ndwi iheze, aho yavuze yuko asabye M23 gufata Kisangani, bitabaye ivyo igisirikare ciwe UPDF mu misi ndwi M23 batarabikora ko we azoca acifatira. Acengera kandi yuko wazoca afata kandi gouverneur mu bya gisirikare w'intara ya Ituri nawe ngo amufunge kuko ntacamaze. Aya majambo yo bona journaliste twaragize ico tuyavuze ko aya majambo, ariko kandi na Kongo bisa nkaho bavuye mu gacerere, bagize ico bashikiza kuri aya majambo. Hari mu nama yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu, niho biciye novuga kuri chef adjoint ari charge n'igendereza mu gihugu ca Kongo, aho yavuze ngo Kongo ntabwo dushobora kwihanganira amajambo ariko aravugwa ariko arasohogwa n'umuhungu wa President Kaguta Yoweri Museveni asanzwe ayoboye igihugu cy'u Buganda, ariwe General Muhozi. Nkamwe amajambo atoyahagarika arashobora kuzana ibibazo bikomeye cyane gose. Ariko kandi uyu mu General Lieutenant General Jack asanzwe ari onovuga mu chef adjoint w'igendereza mu gihugu cya Kongo, yavuze ngo leta ya Kongo turiko turatohoza neza turabe yuko rujya rubuga ari urwa Muhozi. Iki ni ikintu abantu benshi batigeze biyumvira ko, kuko twese twumvise ajya amajambo twarayasomye, benshi cyane bace bakonfirma yuko urubuga ari urwa General Muhozi. Ariko uyu mu Lieutenant General Jack asanzwe ari icegera acungirije wigendereza mu bya gisirikare mu gihugu cya Kongo, we yabivuze neza ko bariko barakora amatohoza barabe yuko urubuga ari urwa Muhozi. Ngo nibasanga urubuga ari urwa Muhozi ntibiza koroha na gato, ntibiza koroha na gato, kuko ngo Muhozi ariko ararenga imipaka, ariko ararenga imbibe. Uyu Lieutenant General Jack mu majambo yiwe yavuze hari mu nama yakoresheje n'abamenyesha makuru, yavuze ko yabaye itariki 29 za kuno kwezi kwa gatatu. Uwo yavuze ngo nihamenyekana neza yuko urujya rubuga rwa X
rwahoze rwitwa Twitter ko ari urwa General Muhozi ntabwo leta ya Kongo izorera amaboko. Yaravuze kandi yuko ngo twebwe abakongomani dukora ibintu byacu buke buke kandi tukabikora mu ibanga. Ibyo dukora ntabwo duhuruduka, tubanza gukora amatohoza yimbitse tukamenya neza yuko ikintu tugiye gukora turi sur naco tugikora a pasure. Rero ngo turacakora amatohoza unitwasanga mu by'ukuri ko rujya rubuga ari rwa Muhozi ntabwo ibintu biza koroha. Yakoresheje amajambo yavuze ngo ntitwoha agaciro amajambo yose yandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi ngo nuko ngo tubonye ko yanditswe ko umuntu kanaka. Ngo dushobora gusanga rujya rubuga rwa X atari urwa General Muhozi. Rero niyo mpamvu tukiri mu matohoza turaba neza yuko rujya rubuga goba ari ugwiwe. Yaravuze ngo nivyamenyekana neza ko rujya rubuga ari urwa General Muhozi, umuhungu wa President Kaguta Yoweri Museveni asanzwe ayoboye igihugu cy'u Rwanda, ngo azobona neza ishavu ryacu twebwe abakongomani. Tuzomwereka twebwe abakongomani abo dusanzwe turibo. Yarongeye kandi aravuga ngo ntidushobora kwihanganira umuntu yifatira mu gahanga umuntu w'umuguverneur mu bya gisirikare yashizweho na leta. Ngiyo ngo kwifatira umuntu nk'uyu mu gahanga bisa nkaho wifatiye mu gihugu mu gahanga president asanzwe arongoye ico gihugu. Yarongeye kandi aravuga yuko ngo leta ya Kongo ifise uburenganzira bwo guharanira agateka kabo. Niyo mpamvu rero bagikora amatohoza yimbitse kugira ngo bashobore kubona neza ko urujya rubuga rw'umuhungu wa Muhozi, hama rero ngo leta ya Kongo ice yikorera akazi. Aya rero bwana mu journaliste amajambo yayavuze igihe mu gihe hari haheze iminsi 2 gusa igisirikare ca leta ya Kongo kigiraniye inama n'amasezerano n'igisirikare cy'u Bugande yuko bagomba kubandanya bakorera hamwe mu gutuza imihari y'iterabwoba n'ikiroberi isanzwe yitwaje ibigwanisho. Iyo nama yabereye novuga muri Bunia ku mugwa mukuru wa Ituri. Aya majambo rero bwana journalist urumva yuko ari amajambo novuga ko ashobora guteza novuga umudugararo hagati y'ubucuti ibi bihugu bibiri bifitanye. Iyo tuvuze ko bino bihugu bibiri bifitanye ubucuti, ndazi yuko ari abantu badashobora kubitahura kuko bazi yuko igihugu ca Kongo n'igihugu cy'u Buganda bidacana waka. Ariko kandi tubibutse yuko igihugu ca Kongo n'igihugu cy'u Buganda bakoranye inama, no kuvuga aba generale b'abakongomani n'aba generale b'igihugu ca Kongo ca Uganda na Kurantunga bemeranya kubandanya bakorera hamwe. Bivuze ko bari basanzwe bakorera hamwe iki gikorwa cyo gutuza imigwi y'iterabwoba ndetse n'abaroberi muri kajya gace. Rero bona journaliste twibutse yuko iyo nama yabaye hari haheze indwi imwe gusa uyu mu General Muhozi yivugiye yuko asabye mu 23 gufata Kisangani. Ngera ko kandi ngo bitabaye uko batabikoze we arabyikorera n'ingabo ziwe. Aya rero n'amajambo bona journaliste ashobora gutuma leta ya Kongo yirukana ingabo z'Ubuganda ku butaka bwayo. Nkamwe aya matohoza abo yakora neza bagasanga by'ukuri aya majambo yasohowe n'ujya muhungu wa Museveni, rujya rubuga ni wasanzwe rukoresha, byoshobora gutuma leta ya Kongo yirukana ingabo za UPDF ku butaka bwa Kongo. Aya majambo kandi bona journaliste yashoboye bivuga ko yasohowe n'umuhungu wa Museveni no yahuza
n'amajambo umuvugizi w'igisirikare ca UPDF yashikirije ku rubuga rwiwe nawe nyene rwa Twitter nawe nyene yashikirije vendredi nimba ntihenze ari tariki 28 aho yavuze yuko yasabye leta ya Kongo ko ngo amajambo ariko arashikirizwa ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ari ku izina ry'umuhungu wa Museveni asanzwe ayoboye igihugu c'Ubuganda ndetse akaba n'umugaba w'ingabo muri ico gihugu ngo leta ya Kongo ngo ntiyahereze agaciro ngo birazwi yuko ngo ujya mu muhungu gavuga amajambo atarinze kwiyumvirako urumva rero ko bwana journaliste aya majambo duca tuyahuza kandi n'aya majambo yashikirizwa ni general nimba nihenze Masunzu aho yavuze ngo umuhungu wa Museveni n'umunywa Rumogi ngo amajambo ashikiriza ngo yakoshe iteme ngo na no sense ngo namajambo ngo atagira arahuruduka ngo namajambo atagira novuga agaciro atagira ubusobanuro rero ngo nta muntu ashobora akoyakorerako urumva rero bwana journaliste nkamwe uko uyu Lieutenant General Jack yabivuze bokora amatohoza bagasanga by'ukuri koko nivyo birashobora gutuma haduka yindi ntambara mu bundi buryo abantu batari biteze. Sandi sana bwana Musesanguzi kubusobanura uduhaye hamanda gusabe nyambo ofisi ikindi kimwe canke bibiri ushobora kongera ko mugambona tubwiye katavyo reka renda gusabe wifuriza abantu ijoro ryiza narijya abantu bariko baragenda kujya hamwe. Okay, urakoze cyane bwana journaliste masaha ageze kure mu kirundi ni ukamwishuri no twize ngo ijoro rirakuze abatumire baratashe nimba ntihenze ngira ari mu gatatu nimba tera mu kabiri rero amasaha ageze kure ijoro rirakuze reka nipfurize abo twabanye ibiganiro byacu by'uyu munsi kugira ijoro ryiza bakomeze kororanirwa baruhuke neza kuko ejo ndazi ko benshi bazindukira mu mirimo yabo ya misi yose kandi Imana ikomeze kuborohereza. Asante cyane kananje ndongera akajyo kugira ngo ndabike banure ndanabashimira cyane abantu bose twashoboye kubana kuva mu gatondo kugira n'amasaha mukabivuza amasaha ageze kure abantu benshi bari bamaze imisi mu weekend bariko bararuka kugira ngo ku munsi w'ejo basubire batonde kubuzi bugiye butandukanye ndabashimiye cyane hama office icadushikiriza nimero ngo kuri screen ushobora kubaza vyose ivyo wifuza uciye kuri WhatsApp canke kuri nimero isanzwe. Bye bye.